Mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye, tubaha ikaze kuri Never Give Up TV Info, tugaruka muri mining yitwa Interlink Network. Interlink Network tugiye kwinjira hano, nukuvuga tujane kamwe ku kandi kubipfuza gukora account. Nuko turafyonda hano handitse get started now. Tubukuye ata account dufise ntidushobora gufyonda kuri login, dufyonda kuri sign up. Aha kuri sign up rero no kuvuga ngo ngaha urandikamo ID yawe urakubwira ngo sign up with Interlink ID, no kuvuga urimvira ibiharuro ushobora gukoresha nka telefone yawe iyo udashobora kwibagira. Ushobora gukoresha telefone yawe udashobora kwibagira canke ibiharuro uzi udashobora kwibagira bishika kuri nka 6 canke 5 gutyo. Jewe ndeka nkoreshe ibiharuro byanje mba ntashobora kwibagira. Mwana jewe ndakoresheje ivyo kandi ntabwo ari banga. Iyo ni ID 860. Aha nukuvuga turaza gusonda ngaha kuri continue. Hano munsi haranditse continue, murabona guys, murabona munsi handitse continue hapa. Okay, just tufenda kuri continue. Hano naho turashiramwo ibiharuro, enter your passcode key. Kuvuga ngaha turashiramwo ibiharuro, aho urimvira ibiharuro ushiramwo 6 uzi ko udashobora kwibagira n'umunsi n'umwe. Ibiharuro 6 udashobora kwibagira, je ndakoresha ibi. Senda kuri continue, ndabisubiramwo. Senda kuri sign up, murabona ngaha munsi, aya munsi handitse sign up. Okay, senda kuri ngaha kuri Gmail kadukoreshe iyi ngiyi. Koresha email imwe muri izi ziri hano. No tukoresha iyo ufise kuri telefone yawe. Success login with your new account now. Okay, nshobora kwinjira with my new account, nkinjira indani muri account. Sasa murabona ko hacaza ya ID yanje nari nakoresheje. Okay, cyadusanga ngaha ayi munsi handitse login hapa. Turasonda login, ndashobora gukoresha password, ariko ndashaka gukoresha ya password munakoresha bya biharuro 6. Confirm, songa kuri confirm. Nchambira gukoresha kwinjira ku choose login method, select method to verify your identity. Shobora gukoresha Gmail hano, niyo nkoresha no ngaha. Injiramwo hano enter. I've got it. Mechanism update, I have got it. Ngirikamo ngaha. Rero mining murabona ko ntarahitangura. Aha birasabwa ko mbanza kuverifya. Urabona ko atakintu kimwe barama, kandi sinshobora gutangura mining ntabanje gushiramwo referral code. Nukuvuga umuntu yanyinvitinze banza gushiramwo, mba nayikopie nkaca mbanza nkayishiramwo. Mu kuyishiramwo duca hehe? Duca hano, ahangaha duca hano. Oya, ahangaha turasonda muri kano kantu, hama tuze kugafyondamwo. Urabona hano handitse, murabona hano turafyonda not verified yet. Ariko dufyonda ngaha aye muri referral, invite friend and earn rewards. Nukuvuga ngo ngaha ufyonzemwo uri kurigwiriza n'amahigwe yo kuronka amacoins menshi. Nukuvuga ngaha turafyonda aho oye, hama tuze kuraba duce dushira aho dusabwa gushira
iyo link. Urafyonda hano Abdey Haman urafyonda hano handitse, murabona handitse Haman hash mechanism hariya. Aha turahafyonda turebe, ngaha handitse update. Murabona hano ngo ya referral ndazashira he, ndayishira ahantu. Murabona ko ndayishize ngaha, nza kuba nongerewe ko umuvuduko wa 0,5. murabona ngaha, murabona hano enter code referral. So turakirika hano paste send, tugaca dufyonda hehe, aha handitse submit. Murabona ko baca batuzanira verify to get your reward. Aha duca dufyonda encore hano, dufyonda hano hano kugira ngo twemererwe gutangura mining. Kandi mwabonye ko udasizemwo referral code udashobora gutangura mining. Allow using the app. Aha rero nkuko ubibona ngaha mba ndiko ndakora verification. Urashiramwo umutwe wawe, bakakwereka kuraba iburyo, urabe ibubamfu, ukaraba hejuru, ukaraba neza yuko babikonfirimye bashize kwa kavi, ukaraba hasi. Umaze guheza izo etape zine baca bascaninga, hanyuma ugacurindira yuko bemera verification yawe ya identity, ukaraba yuko bamaze kuyemera kugira ngo ushobore kuba utangura mining utabanje gukora iyi verification. Ntago biza gukunda. Aha baramaze kuyemeza, iyo rero bamaze kuyemeza no kuvuga ngo konti yawe ucufyonda handitse continue ibimaze gutangura. Thank you.